Amahoro bakundwa b'umwami Yesu Kristo aho muri hose, amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yacu twese. Nkuko bisanzwe nigira neza divine muri kumwe muri kano kanya, Imana yongeye kutugirira ubuntu tubona turavyuse kino gitondo. Uyu ni wa mwanya Imana yatugabiye kuvyuka imbere yayo buri musi, tukayishimira tukayibwira tuti Imana urakoze ko twongeye kubona tuvyutse kino gitondo. Uko byabo vyagenze kose buriya gushima Imana birimwe ibanga rikomeye cyane bene data. Hanyuma rero tugasha tuyereka ibyifuzo biba bitandukanye, tugasengera abandi. Hariho abandi baba bafise ibibazo bikomeye cyane baba bahuye navyo muri iryo joro, hariho n'abandi baba batashoboye kuronka ukuntu baryama, abo bose tukabaterurira imbere y'Imana. Kandi iyo dufatanije ayo masengesho agira ikimazi gikomeye cyane gose. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero tugasha twiragiza Imana tukayishira mu maboko. Ibi bintu bene data birimwe ibanga rikomeye cyane. Umuntu Imana yahishuriye isengesho ryo mu gitondo ni umuhigwe kandi azobaho ubuzima bwiza muri iyi si. Yesu nashimwe. Jewe hashize igihe gito Imana ibinyeretse kandi je Imana yancishije mu bintu bikomeye cyane kugira nikangure. Yesu nashimwe cyane. Ari indirimbo nkunze kumva baririmba ngo nta munyagara w'isengesho, ngo senga ngo wongere usenge, ngo nta munyagara w'isengesho. Iyo uvyutse mu gitondo ukaduza isengesho naho yoba iminota 2, Imana yo mwijuru iraryumva. Ntumera co kimwe n'umuntu yavyutse yirukanka. Yesu nashimwe cyane. Rero Imana yo mwijuru yatugabiye kino gitondo kugira ngo Imana ifashe n'ababandi bavyuka birukanga, ugasanga ntibaronse umwanya wo kuja imbere y'Imana. Hariho abantu babahizi bene data bamenye ibanga ryo kuvyukira muri za nibature bakaja mu rusengero mu gitondo. Bari abantu ntimuzohore mubabona mwibaze ngo ntibazi ivyo barimo. Bari abantu bazi ibanga rikomeye cyane ryo kuvyukira imbere y'Imana buri munsi. Buriya gutangura umunsi uri imbere y'Imana birimwe imbaraga zikomeye cyane. Uwo munsi uwuheza neza cyane uri kumwe n'Imana. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo rero jewe kubera Yesu Kristo ivyo yankoreye, hanyuma akanyereka imbaraga ziri mu gusenga Imana, agacenyereka ibanga riri mu kuvyukira imbere y'Imana buri gitondo. Umuririmbyi wo muri kantike ya 74 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana z'ikirundi niwe yaririmbye ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ngo ntiwigungane ivyo yagukoreye. Yesu nashimwe cyane. Rero bene data tuvyuke dufatana amaboko. Abantu bavyuka birukanga ariko ugasanga uko umunsi ugenda niko bagenda bahura n'ibintu byinshi cyane, bakagenda bahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Ntibamenye yuko umwe Satani hari ahantu aba yabategeye. Iyo bamenye ubwenge bakamwitanga bagahamagara Imana bakagendana, ivyo bintu ntibiba byabagize kingaruka biriko birabagirako. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga rero wewe wamenye iryo banga ryo kuvyukira imbere y'Imana uri umuhigwe cyane. Hanyuma ano masengesho dukora mu gitondo agira ikimazi gikomeye cyane. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma rero abantu twabanye ku munsi w'ejo narababwiye muri uyu mwanya wo kuvyukira imbere y'Imana tuzohora dusangira umurongo mutoyi w'ijambo ry'Imana umuntu wese ahagarara ko mu gusenga Imana, umuntu wese yitwaza umunsi wose. Hanyuma rero hariho abantu baba banyotewe ijambo ry'Imana, kandi bene data buriya ijambo ry'Imana ni ikigwanishwa kimwe mu bigwanishwa by'umukristo. Ijambo Imana rikwiye kuba muri twebwe rigwiriye. Yesu nashimwe. Abantu rero bashaka kubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, hari amalinki nzadashira hano munsi ya video no muri commentaire. Abafise umwanya hagati mu munsi yubonye ka pause ushobora kubana natwe. Hari gihe message Imana iba yakubikiye iba yihishe muri uwo munsi, ugasanga nawe ubaye umuhombe gutyo utabashije kubana natwe. Rero kuba imbere y'Imana umwanya mutoyi biruta iyindi myaka myinshi wibereye mu bindi. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero nkuko rero bisanzwe, reka ndabaha umurongo w'ijambo ry'Imana hanyuma duce dusenga Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibigice ca 40 ku murongo w'8 haravuga ngo mpimbawe no gukora ivyo ugomba Mana yanje, mbere ibyagezwe byawe biri mu mutima wanje. Yesu nashimwe.
Zaburi igice ca 37 ku murongo wa 4 haravuga ngo uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha ibyo umutima wawe ugomba, ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose aba ari we wishimira nawe azobishitsa. Yesu nashimwe cane. Ni ukuvuga ngo rero uhimbagwe n'uhoraho ngo nawe azoshitsa ibyo umutima wawe ugomba. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo bene data uyu murongo ube munini mu mitima yacu twese, duhimbagwe n'uhoraho, ibyagezwe bye bibe mu mitima yacu. Yesu nashimwe cane. Tugiye gusenga Imana, umuntu wese ahari ibyo rimwo byose tujane mu isengesho. Uri ahantu ushobora kuduza ijwi, reka tujane ngo nta munyagara w'isengesho. Ico usaba Imana kiri mu mutima wawe ugisabe. Nimba hari ijwi ririko rirakwagiriza ikibi, ubanza usaba imbabazi Imana yo mwijuru, ubanza usaba amaraso ya Yesu Kristo akweze. Kuko iyo usenga uri umunyabyaha, isengesho ryawe ntirigerayo, riraho rikubita kuri ca gihome c'icaha Satani yashize hagati yawe n'Imana, rikadunda ntirishikayo. Yesu nadufashe cyane. Ubanze wikiranure n'Imana, hanyuma usenge Imana, uyishimire. Imana ikunda amashimwe. Iyo utanguye gushima Imana, ukaba mu bihe byo gushima, ukirengagiza ibibazo n'ibindi ufise mu mutima wawe bikubangamiye, ugashima Imana, Imana yo mwijuru yihutira cyane gukemura ibibazo byawe. Muzobigeze bene data murabe. Hanyuma rero duheje gusenga Imana, duheje gushima Imana, tuce tuyiragiza uyu munsi wose twishiye mu biganza byayo. Hanyuma rero umuntu wese ahari asenge mu ijwi ryiwe, avugisha akanwa kiwe. Uri ahantu udashaka kuduza ijwi, usengere mu mutima. Tujane. Reka rero dusenge. Mwami Imana data wa twese uri mwijuru, Mana ubyagiye ahera, Mana wera, tuje imbere yawe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Turagushima, turagukengurukiye Mana, watugiriye neza. Twagiye tubona tuvyuka kino gitondo Mana, si bisanzwe ariko n'ubuntu watugiriye Yesu nuhabwa icubahiro. None Mana tuje imbere yawe tugusaba imbabazi. Twebwe Mwami Yesu Kristo abo wagiriye neza, tukavyuka dusanga ukidutije umwuka w'abazima, tuhumeka atakibazo dufise. Mwami Imana data twese uri mwijuru, dusavye imbabazi ivyo twakoze bitaguhesha icubahiro. Amaraso ya Yesu Kristo atweza, adutunganye, adutwikire. Hanyuma turabiye mu maraso ya Yesu Kristo uce urukubane natwe Mwami, twishimira ubane natwe, tugirire neza Yesu. Hamwe n'ivyo rero turagushimiye Mana ivyo wadukoreye byose, twibutse ivyo wadukoreye Mana bitandukanye. Imitima yacu Mwami Yesu Kristo yuzuye amashimwe, naho Satani azaragerageza kuduha ibikuzana ibi na biriya kugira ngo atubuze amahoro, kugira twibagize imigisha waduhaye. Mwami Imana data wa twese uri mwijuru, nukuri turashimye, turazirikana cane neza watugiriye Mana, nuhabwa icubahiro niyo Mana wera wenyine. Hanyuma Yesu wakoze ko tuvyukije amahoro. Hamwe n'ivyo turasengera abatabashije kuronka aho baryama Mana, harabaraye bahagaze, harababuza aho baryama. Mwami ntiduhwema guhora dusengera imfuvyi n'abapfakazi Mana yo mwijuru. Buri munsi duha twibuka abantu batagira shinge na rugero. Mwami Yesu Kristo bagenderere uyu munsi Mana, ubu umunsi wo kwibukwamwo nawe, ubu umunsi wo kurema amashimwe mu buzima bwabo. Uzobukoze mwagazi w'intama w'Imana. Hanyuma Yesu nkuko tubigenza buri munsi Yesu urabizi rero, tuba tuje rero kukwereka ibiri imbere tutazi. Yesu niwe utubonera buri munsi. Urabizi Imana ivyo umwa Satani aba yateguye kudukorera umunsi wose Mwami buri imbere yacu. Yesu turakwinginze ngo ube hafi yacu, udufate ukuboko Mana, aba ari wewe ugenga gahunda zacu zose mu izina rya Yesu Kristo. Imitego umwa Satani aba yateze kugira ngo atugiriye nabi, turayiteguje mu izina rya Yesu Kristo. Ibisigo n'imyuka mibi za mu buzima bwacu turabitwikishije umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze Mana ngo ubane natwe, wirukane ikibi cyose mu buzima bwacu, wirukane ibitari byawe mu byacu mu izina rya Yesu Kristo. Programe zose Mana yo mwijuru abari uzibamwo, ivyo bitatugirira ikimazi cyane ivyo tugirira nabo vyice, kuko wowe nyene ufise ubasha bwose kandi ukatubonera imbere ivyo twe tudashobora kubona. Hama tugire neza Mana, ngo mu mugisha utanga harimo ibifadika. Mwami ndakwinginze ngo uduhe ibifadika, uduhe amariba yo hepfo nayo haruguru, tugukore twagukiwe Yesu.
ngumugororo ngo naza kwigera hebwa wakandi uruvyaro rwe ngo ntizigera rusegerereza ivyo kurya rero mana mu masezerano waduhaye kwatanze aririmwo duhezagiza ibifadika mwami kuko abantu bawe bakera warabahezagije ibifadika raba baburahamu raba ba Dawidi raba ba Salomo mwami Imana data twese uri mwijuru raba ba Isaka amariba yo hepfo nayo haruguru akaguma dudubiza bagasivya amariba akaguma dudubiza kubera umugisha watanze rero mana ndakwinginza avuze ngo uzohezagira ivy'amaboko yacu yerekeje gukora mana y'umujuru ngo duhaguruke dukore hama duhezagire none Yesu ica amaboko yacu aza guhaguruka gukora ndakwinginze mwami wacu Yesu Kristo wavuze ngo mushigikiye abanebwe ngo duhaguruke dukore rero mana ica amaboko yacu aza kuba yerekeje gukora ugihe umugisha Yesu ndakwinginze uhumugisha imirimo y'amaboko yacu Yesu Kristo uzobukoze cyane ibisigaye uri Imana ugira neza niturinda guhogora Mana eka turazi ko ivyo tugusaba ububizi kandi wowe nyene umenya ivyo dukeneye aho ukaduha n'ivyo tutagusabye ubona bivyo tugirira ikimazi byose birabukushaka ni mu izina ryawe ugera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo amena Yesu Kristo abaho umugisha murakoze.